Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura Idahita TV na cane mwebwe bakunzi ba kino kiganiro duhuriyemo uyu munsi yaga muganga. Amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye nivyo ndabipfurije. Birashoboka yuko uyu munsi bitameze neza bivanye n'ubuzima, bivanye n'ingorane, bivanye n'ibibazo bitandukanye uri kurahura navyo, ariko mugabo ngaha kuri Ntamvura Idahita nkuko abandi bavuze ngo izina n'iryo muntu tuzanwa no kuremeshanya twongera kandi mugabo twigishanya ku nyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. None rero wihangane ko ukiriho, ko ugihumeka, impwemu z'abakiri bazima biracashoboka. Igihe cose umuntu aba akiriho haba hakiriho ayandi mahirwe, biba bigishoboka yuko ibintu bigenda neza kandi bihinduka. Tumaze iminsi rero turabira hamwe inyigisho zitari nke zitubwira ku bijanye na kanseri yo mw'ibere. Twararabiye hamwe mu bice byinshi bitari bike, muze murabe mwebwe bashasha mushonde kuri subscribe kugira ngo bikunde muzoze muraronka inyigisho n'ibiganiro byacu igihe cyose twabishizeko, muce muronka ubutumwa bubabwira ko twashitse ku biganiro. Namwe rero mutashoboye kuraba bino biganiro byarenganye, byoba vyiza mubiravye, kubera umaze kubimenya wewe ubwawe nimba bikuraba uzokora ibyagiye biravugwa muri zino nyigisho ntungamagara na zino mpanuro ntungamagara kugira ngo bigufashe gukingira amagara cyangwa se ubuzima bwawe bw'ibere cyangwa se bw'amabere yawe, kugira ngo umenye neza udatekeranya uko ukwiye kwifata kugira ngo ntugware kanseri yo mw'ibere. Iyi kanseri twabonye yuko ibonekana yuko ifise ibiharuro byinshi by'abantu bayirwaye, kandi novuga ngo ihitana ku isi, ababagwa bakabagwa, abo amabere acibwa agacibwa, hanyuma kandi hakaba nabo usanga ahubwo itakibagwa kubera ko yamaze kwinjira mu mutumba umubiri wose. Narababwiye mu kiganiro c'ubiheruka yuko hariho umuntu nzi twabanye mu bihe bitoroshe by'amagume, twabanye igihe kirekire, hanyuma rero uyu mukenyezi ubu agwaye iyo kanseri, kandi bibonekana yuko igeze ahantu itakibagwa kubera ko ntibikunda yuko uyibaga umubiri wose. Rero muravyumva yuko iyo aza kuba nawe yarabimenye hakiri kare, aba yarakoze ibishoboka byose akazitira ataronerwa. None rero mieux vaut prévenir que guérir ku bakunda igifaransa. Ku bakunda ikirundi naho vyoba vyiza ko umuntu azitira ataronerwa, kubera yuko hari ibihe bitari bike abantu bahora bicwa no kutabimenya, akavuga ngo iyo mbimenya mba naragize gutya, iyo mbimenya mba naririnze bino. None rero niyo mpamvu twama dusemerera muri kino kiganiro yaga muganga, tuvuga ku kintu cyose kibaho kijanye n'amagara meza, codufasha kubungabunga amagara meza, codufasha kwirinda no kwigiza kure burundu ibi bangamira amagara yacu. Uno munsi rero turabira hamwe ikindi kintu umuntu yokora mu ntumbero novuga ngo yo kumenya hakiri kare iyi ndwara ya kanseri, kugira ngo umuntu aheze agende kwa muganga hafatwe ingingo vuba bwango, indwara ya kanseri itaragera ku rugero novuga ngo rurerure. Ico naco tuvuga no munsi ni ikihe? Ni ikintu bita mu gifaransa ngo ni autopalpation. Iyo autopalpation tuko turavuga nayo mu kirundi twavuga ngo ni ukwikorakora wewe ukiyumviriza ubwawe ibere ryawe. No kuvuga ngo ukazucisha mu gihe naho tobigira iminsi yose ko iminsi yose ho nta nico byo bitumbereye, kubera ibyo tumvise byo ntoco vyumva ubunyene warikora kwe neza, mugabo nta mezi menshi akwiye gucamwo umuntu adafasha umwanya agakorakora ibere yiwe, akagira ico twita autopalpation. Autopalpation ni ukwipalpa, palpe ni ukwikorakora ukiyumviriza, ukikandakanda, ugafyondafyonda novuga ngo ibere
ryawe wumviriza ko atatuntu tw'udutiribwa, atatuntu novuga ngo tw'utubure, utuntu twiburungushuye, utuntu novuga ngo ni nk'utubuyenge, utuntu novuga ngo ni nk'utuvyimba nyene mu nyemere mvuye gutyo. Wumviriza kandi yuko hatabaye novuga ngo modification de la peau, ni ukuntu uruhu wumviriza ko guba rwahindutse. Uruhu nabwo ushobora guhinduka gute? Ushobora kumva waruho rufise umubiri uruhu rwo kwibere ukumva woroshe, ariko mugabo iyo mu nyuma habaye ibyo bimenyetso bya kanseri ukumva uruhu rwahindutse, nizera ko twabivuze muri bya bimenyetso umuntu yosurveille yokurikirana muri bijya biganiro byarenganye, ugaca wumva rero usigaye ufise uruhu rukomaraye, rukomantaye, rugumagumye, novuga ngo naho kwisiga utuvuta kuva ko mwaho hatacoroshe, hatagifisa akabiri karenze nk'uko byahora bimeze. Muri ico gihe rero wumvise yuko uruhu rwahindutse, haba hariho ikibazo gishobora kuba cogiriranira isano n'iyi kanseri yo mw'ibere. Ikindi cyo mushobora gukurikirana ni kijanye no kumviza yuko habayeho novuga ngo modification du mamelo. Iyo mamelo no kuvuga ni imoko y'ibere. Ijya moko y'ibere rero iyo ibere ryagwaye iby'amakanseri irashobora guhindura nayo nyene forme, irashobora guhindura iforoma uko yahora imeze, ugasanga siko imeze, ugasanga novuga ngo kumbure ijya moko yitereye indani canke se yabeze nk'isohoka cyane mugabo icamera nk'igirane nk'ija ku ruhande, ukabona yuko ukundi moko yahora imeze hariho ikintu cyahindutse, mbega yavyimbye, mbega yanyikiye indani, mbega yasohotse cimera nk'ija ku ruhande. Imoko y'ibere ubusanzwe wiyizi, nizera yuko mbere abakenyezi gitigiri nyamwinshi bariraba muri kamere mbere yabo, muri kamenyere yabo, muri ndemanwa yabo, nizera ko bobo indwi dahera batiravye. Ariko abashingana ngira ngo si cyane, n'abasore ngira ngo si cyane, kiretse kuri ngira ngo ababifitiye umwanya, kubera usanga nabyo nyine bitwara umwanya, nabyo nyine usanga bitoroshe, usanga bwagura umwanya wabyo wohitamo gucererwa mu bindi bikorwa bindi by'iterambere, ugasanga agende rero ni hatari. Nkaje hari n'igihe nibwira ataciriwe ntuye mu ntoye ngo manirabe. Urumva rero nizera yuko n'abandi si cyane byo kwirabaraba, ko akenshi n'ibyo kwisiga usanga abagabo n'imisore si cyane, kiretse nyine ba mafyeri. Rero nuko autopalpation ni igipimo ushobora kwikorera wewe nyene, ahubwo canke ukagikorerwa n'uwundi muntu abizi. Urashobora kuvuga ati je ntaba ndabikora nabi, kuko mu bisanzwe kugira ngo umuntu amenye kubikora neza agenda kwa muganga bakabimwereka ingene azohora vyikorera, hanyuma muganga akamwereka ingene bagira palpation y'ibere, ingene bumviriza uhereye mu imerero ryaryo ukagenda buke bukijya contour yaryo, hanyuma mu nyuma ukaduga haruguru kugeza aho ushika ku moko, hanyuma mu nyuma ukumviriza umera nk'umuntu uvuga ngo winjira en profondeur yaryo, kugira ngo wumve ko hoba hari akantu kakavyimba canke utuntu tw'utuvyimba twoba turi indani. Ibyo rero birafise ingene bikorwa, so kuvuga ngo umuntu ngo arafyonda biri nyene gutyo nyene novuga ngo hovyo wapi, birafise ingene bikorwa. Ubu ntibikunda ngaho umuntu agira ama demonstration, ariko iyo abakumbi umuntu ari nk'ahantu novuga ngo hari nuzeye sari iri mu bikoresho n'iki umuntu akabibereka aciye kuri zamaneke n'ibindi kumbure umuntu novuga ngo ni materiel didactique, bya bikoresho ufasha nyigisho, nkaca mubona ati bwa bundi rero bigenda gute umuntu yori palpa gutya ibintu nyene nk'ibyo. Ariko mugabo nyene muri bide biganiro byacu turacabikora gutyaye mu kurindira yuko muri kazoza bizokunu, ugasanga tubabwira amajambo tubereka n'ingene ibintu bimeze, tubereka n'ama illustration.
nuko rero bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, nibaza yuko ikiganiro cyacu cy'uno munsi cogarukira hano. Mwumvise ubutumwa bwacu uno munsi, ico butumbereye kuvuga nuko umuntu atozacishamo igihe kirekire atiyumvirije ngo yumve ingene ibere ryiwe rimeze, mu kurikorakora kumvira ko atatu ko tuvyimba ko gutiribwa twoba turi indani. Nibuka tukiri mu mashuri hoho batwigishije bavuga yuko umugabo akwiye kubimenya hanyuma akabikorera umugore wiwe. Umushinga ntahe akwiye kumenya ingene bagira palpation y'ibere ry'umukenyezi kugira ngo ashobore nawe kuba yari we yobimufasha mu kumviza ko atagatiribwa na kamwe karimo. Kubera iki? Urugo ni babiri kandi ivyo navyo ntawe wovyinjiramo cyane kubera ko si ikiganiro cy'ingo n'imiryango, ni ikiganiro Yaga Muganga. Rero ntiduhave tuja muri vyinshi. Urumva rero ko n'umugabo n'abanyene akwiye kubimenya kugira ngo azohore abifashanyamwo n'uwo bubakanye kugira ngo ico kibazo kigiteye isibe hirya no hino ku isi kimenyekane hakiri kare, hanyuma habeho kukivugutira umuti, habeho kukivugutira agasabirwa kitararenga inkombe. Jewe Jamvye Bandirambona nari ntaramanye namwe, rero ndabikebanuye. Tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha, ariko kandi mwebwe bashasha muvyonde kuri sabone cyangwa subscribe. Birabonekana ko kuri Facebook abantu bariyo batari bake, bwa kuri YouTube ntibaduga. Muvyonde kuri sabone hose, rero tubane mu biganiro nk'ibi, mwigishwa ku buntu, mwumviriza ku buntu. Kuri ayo mamega yawe wari usanzwe urabisha amakomedi atwenza gusa, atigisha ku bijanye n'ingene umuntu yoba mu buzima bwa misi yose akagira amagara meza. Ayo mamega nyene rero niyo yonyene usabwa, hanyuma ukafyonda kuri sabone cyangwa subscribe. Igihe cyose dushize ko video ucurongo ubutumwa bukubwira ngo hariho video igiye ko kuri Ntambwe Leta TV. Naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga.